iyo tumaze kubona ko tubona iyo tuja, ni vyiza ko ku munsi twoguma dusuzuma kugira ngo turabe ibyagenze neza n'ibyagenze nabi, dushobore noneho kwikosora. ngo intimenya niyo ntinegura. Abarundi turafise umugenzo wuko kizira yuko tubona ibintu bibi, dushaka kubona ivyiza tukabisigiririza. Nico gituma usanga n'ubwiyerobetsi buturimwo. Wewe nka kubona ko ikintu nari kuguhanura nka kukivuga kubera kizira kuvuga ibintu bibi, duca tuguma rero turabiyerobetsi. Ivyo navyo bigatuma taho tuja. Ntidushobora gufata urugendo tudashobora kuza turisuzuma dusuzuma aho tugeze. Kubera iki none dutegerezwa kwigishanya? Uravye mu ruririmbo ndangabuhizi bw'igihugu cacu niho tubivuga neza ngo warapfunywe ntiwapfuye. Uburundi bwarapfunywe ntibwapfa, buriho. No gihugu rero kiza kirazuka buke buke, ubu twarazutse, ubu turi ahabona, Uburundi burazwi n'amakungu, mugabo ntiturogorora bwegu hamwe tuvuga tuti ubu rero turi abantu dukomeye. Ivyo rero biduhamagarira ko duca tuguma dusuzuma neza. Ikibazo ni kimwe twama twibaza imisi yose: kubera iki Uburundi budateye imbere nk'ibindi bihugu? Ico ni ikibazo dutegerezwa kwama turiko turiyumvira. Kubera iki Uburundi budateye imbere nk'ibindi bihugu? Ni igiki ibindi bihugu bifise Uburundi butagira vyotuma Uburundi buba inyuma? Jewe mbere nsigaye ubu ico kibazo ndakirandagatisha, ngaca ndaba muze murabe mwese niyo muriko murasoma ibinyamakuru bakubwira ngo Afrika yo munsi ya Sahara ni nkene, muga Afrika yo hejuru ya Sahara ni intunzi. Kandi iyo Afrika yo hejuru ya Sahara iri mu bugaragwa, nta mvura no musenyi bari ngaho. Muga iyo Afrika yo munsi niyo ifise imvura, ifise ubutare, ifise ibintu vyinshi, muga bagacavuga ko ikenye. Kubera iki? Kubera iki? Ikibazo kiraho nyene. Nuko abo hejuru ya Sahara bafise urukoba rwera. Urukoba rwera rutuma umuntu aca atunga. Igico ni ikibazo naco dutegereza kwiyumvira. Ngira nico gituma hariho abaca biyambiza ngo bakunde bere kugira bace babatuzi. None umuntu atuze ntibaca bavuga ngo asigara umuzungu. Burya twararavye neza rusanga abazungu baratunze kuturusha. Ahubwo iyo umuntu avunitse akamenya ko avunitse, akamenya ko acumbagira, abamaze gukira. Nama ndaba twebwe ngaha mu Burundi asanga umwana yiyambariye gifuwa wazi ariko arikinira. Twebwe kwishure imvura iguye wamenga niho turose umunyenga, kuko twaca dukora agashati tukiruka. Muga mu bazungu ntavyo bogira. Novuga yuko abazungu kubera irya mbeho baca batakwiyumvira ingene bashobora kwipfuka. None mbwira ingene wogenda miguru wazi muri neje vyo gutemagura gasha hatari. Urumva iyo umaze kubona yuko ucumbagira ubukize, abandi rero barisuzuma. Namye ndaba ndiko ndaraba ibindi bihugu. Hari igitabo cyanditswe na Madamu Mitera citwa mu memoire, ariko aravuga ubuto bwiwe. Sanga barabapeyiza nka twebwe, barabapeyiza nabo nyine, ariko aravuga akahise kabo. None tweho kubera iki udashaka kuhava aho bari nabo bandi? Ubiravye rero burya hariho imvo, hariho imvo. Ibihugu vyose twaravye ingere vyateye imbere
ikintu cya mbere nabonye kimwe kiruta byose ni ukumva n'ukumvira. Icyo nicyo cya mbere nabonye kiri imbere ya byose, kumva no kumvira, discipline. Iyo niyo ikintu cya mbere. Mbega none uvuze discipline ni par rapport à quoi? Discipline hajya irakomeye. Ikintu rero cyiza no kumenya ko mu bantu hategerezwa kubamwo uburongozi. Ikintu cya mbere rero cyonona mu gihugu kutumva no kutumvira. Icyo nicyo cya mbere cyonona igihugu. Turiko turavuga iby'ubukene, turashobora kubona abantu bigize abakene, bigize abakene. Turabona Adamu na Eva barabatunzi bakomeye cyane, bari mu murima atana kimwe gikenye muri uwo murima. Mugabo haraza shetani. Shetani ni igikoko kabisa, iraza ubwenge. Araza yibarisha ikibazo gusa kugira ngo bace bapinga ngo nankana, ngo Imana yavuze ngo ivyamwa ubiti ngo ntibuze burye ku biti biri ngaha, ku biti byose biri ngaha muri uwo murima, ngo nankana. Ngo yaravuze ngo turye ngo ku biti byose, ngo kiretse ngo kuko nguriye ngo iki giti kiri hagati mu murima ngo havupfa ngoya, ngo ahubwo iyumvire ibintu byose birahari bikwiye, mugabo baca bumva ubukene gushikaho barenga itegeko ry'Imana ko bakenye baja guhiga ikitaribwa. Imana igihano ni ikihe? Mvira mu murima, kuva ubuzorya ubanje kuruha. Ubukene bese babwite none bari batunze ivyamwa byose gatuze byari biri muri uwo murima, bakabona ko ari abakene kubera akamwe gusa kamwe, barabona ko ari abakene. Burya rero tuze turaraba neza niyo tuvuga ngo turabakene. Ikihago cy'ubukene murabaho kibera, muzosanga ari kuri kontwari. Hariho igihe tuze turavuga turabakene. Na Adamu na Eva babonye arabakene, babuze ico camwa, baca barenga itegeko baja kuciba. Abo n'abambere biteye ubukene. Mwumvise kugira ubwo bukene buze habaye kwanka itegeko, kutumvira, kwanka iryo umutegetsi avuze. Abandi bitesheje itunga, bene Israeli. Bene Israeli barafashe urugendo baca mu ngorane nyinshi, bashitse kuri faze finale ya nyuma bararungika baja gutata, barabaho hantu baragenda, abaja gutata baragiye mbere baca bazana n'icamwa caho, baraza batanga raporo bati n'ahantu heza cyane, ni igihugu cyiza cyane, ngibi n'ivyamwa tuje tubizanye, ngo ariko ngo twabonye ibigatanya bizotumara. Ubwo nyene ako kajamba ko gaca gatuma bagarariza Musa, baramugarariza gushikaho bagira na kudeta. Abitwa bakora na badatani ababiramu baragumutse gushikaho bavuga ngo twirondere uwundi dutwara twisubirire mu Misiri. Basigaje iminsi 40 baje muri cya gihugu ciza cyane kirimo n'ivyamwa vyiza cyane. Ubwo nyene Imana igihano yabahaye, bagumye bizunguruka ko gushika bahone. Imana yacivuga iti kuva ubu rero nta uciye ubwenge n'umwe azohahonyora kiretse Karebu na Yosuwa gusa. Bobo bagize ukwemera bakavuga bati tuzohashika kandi bimeze neza. Abandi bose bagumye bazunguruka gushika barahona batariye kuri bya vyamwa byo mu gihugu cy'isezerano. Kubera iki? Kutumvira. Aha nivyo rero ndababwira nti ego
irya bona kazoza je ndavye ingene yaciye mu mpagatanya kugira tuyishikire. Aha twamaze kuhabona uburundi, turabubona kuko twaramaze kugira ishusho yabwo, mugabo turashobora kubwica twebwe yere tukanka guhonyorayo. Aha tukaguma twizunguruka kukazozona 2040 irageze uburundi bugisuku nyene busuno munsi mbere buri no munsi buri n'inyuma. Kubera iki? Iyo nzira twayasi. Birashoboka abantu rero barashobora kwigira ubukene kubera kutumva no kutumvira. Iyo bavuze kumva no kumvira rero jewe ntasubira inyuma mu Burundi. None mu Burundi ni kubera iki? Je nasanze mu Burundi mwanka muvyemera naho ndabivuga ntimuvyemere, ingorane ni kinogo caciwe hagati y'abatware n'abatwagwa. Ico kinogo kiriho ikimenyamenya nkaha muri ngaha uza wumva ngo bariya ngo indongozi ngo bariya nawe n'abene gihugu, mwebwe ntimuri abene gihugu parce que hariyo fosse entre abatware n'abatwagwa. Ico mumenye niyo ntandaro ya vyose. Aussi longtemps tudashobora kwicarana ducurika umutwe hamwe twese tuvuga tuti ego umukuru w'igihugu n'uwa mbere mu bangana. Jewe nabirabiye ku bihugu vyateye imbere. Ibihugu vyateye imbere genda murabe ingene abarongozi bavyo bitwara. Je ndemera igisoda n'igipolisi muze murabe umukomando wa vrai yiyemera agenda nyene atambuka neza imbere ya chef akadegaje. Kubera ko twe tugera turabundabunda ngo umukuru mugabo umukomando yiyemera azi yuko ari umukomando no nimbundege y'umusoda ntiyemera aho umukuru amubona agenda yinyegeza. Umugu wa vrai aca umubona. Hariho uwo nigeze kubwira ntihajya rero sha ntubone bazagukubitira isaruti ngo nuko bagukunda nukazobona abantu bigiye inyuma bakiruka bakubonye uzumenye yuko hari hakana. Je navuze kugira mpimo umusitanteri igihe nari umushikiranganje w'intwaro yo hagati kugira mpime umusitanteri w'ukuri nabwira nti ngo tujane gutembera mu bapeple tugaca tujana. Mbonye abapeple baciye biruka bakamurabira hariya nacamenye cyane. Mugugiye ubona ngo yongo umusitanteri wacu araje amahoro umusitanteri uzuca umenya ko wari wa vrai. Mugare wundi avuga rero ngo cego ntiwe ngo murazi jewe icondi bijya ngo murazi icondi nico cishe ubu Burundi ubu. Nimwamushaka gutera imbere ndabwira ayo madefo tubanze tuyakure kuko tukimeze uko asheje ndazi yuko bitazokunda ntibizokunda. Kwisuzuma kubona iyuja kubona ivyo ufise ukavyemera mbere kuko igisagara ari yo soko y'amabi yose. Reka nico umuntu kuciga abantu baragukwepa kabisa. None jewe n'ubu ngume mbaza ikibazo none ko turiko turagira registrement na carte d'identité biométrique ikaba izovaho nyene, none we uzoza gusaba karaga muntu gute warase gusasuma? Nuvuga nturi umurundi mwijambo rimwe, nturi umurundi none uzoza gusaba karaga muntu utari umurundi utaritswe mu barundi. Ubucucu gushikaho mu bicucu mukiyibagira kandi muzobibona abazoza gusaba karanga muntu batasasumwe bazoza kwe. Ministre de l'Intérieur burapanga ingingo none tuzoca dusubiramwo tuze kugusasuma cyo bizogenda gute? Tuvugana ukuri uje gusaba karaga muntu tugasaga ntiwasasumwe tuzoca tugaruka kugusasuma. Gutoba gusa ni umutima wo gutoba. Umutima wo gutoba. Ngira ngo imodoka zozo ngira ngo muri ko muraza registration zozo consequence ni direct. Imodoka zozo ngira ngo muri ko aho usanga mu telefone yanyu mutara telecharge kajya ka application
kandi barabipfutse. None umunsi babwiye bati hasigaye iminsi kugira uje kuri igitoro kuri station zizobaza telefone ziramukanye nyene station be na nyene umuduga zibanze ziramukanye. Tuzoraba muzoca mugarariza kubera mu bisagara niho hari isoko. Kubona umurundi afata igitoro akagishora mu makungu agikuya, hari imitwe myinshi twe, hari imitwe myinshi mu minsi iza. Ahubwo baratebeje umuduga bizobanza biramukanye. Duca tumenya we muri station igitoro wagikuyeyo wagishitse mu modoka kwa naka, wagikuye mu magendo tuzoguba tukiguharura ko kwigitoro gifise koko cyarasohotse turaza aho cagiye. Nyango vyo iyo rusasiro muzoyikora, ariko ntaho bitaniye no kumugararije nk'abantu bitwaza amadini. Wowe nabonye menga barabagondoje, mwarabagondoje abitwaza amadini. Ariko je iyo mana ngira ngo basenga, je nibaza ko atari yo senga. Dusenga imana imwe buke. Arazogenda asome mu gitabo cyo guharura. Niba baharuye bobo nta harura ryaba. Niba yemera imana nagenda asome muri cya gitabo cyo guharura. None bobo ko basasumwe ni yemwe twotera imbere gute? Kandi nk'ubusanga ari wari kwararira ngo iterambere ngo mbega ubukene tuzovamwo. Uwo nyene yaze no gusasumwa ni wari ku bunyene aravuga ngo ubukene Uburundi burimwo ngo tuzobivamwo gute? Intango yitunga niyo nyene, kumva no kumvira niyo ntango ya vyose. Abajeje intwaro iki kintu mukijeko muraba abo bantu mutakiri kumwe abaribo mukijeko. Bujumbura baramenyereye kuba muri anonima, nico gituma bikwepa ngira ngo tugira duhindure ingendo. Tutiteguye uno munsi ntimugere tuzobikoreje. Ubwa mbere dufise imbona kazoza. Ubwa kabiri dutegerezwa guhindura ingendo n'inkoro twahoramo. Nico gituma habaye amahinduka mwibwirizwa shingiro, hakaba intara zitanu. Kubera iki? Twama tubivuga ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu. Ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Rimukomokako gute? Rimusubirako gute? Ntirishobora rero kumusubirako mu gihe umwene gihugu wo muri komine Gisagara mu Cankuzo atanga ikori n'itagisi bikaruhukira Bujumbura bigaca biriribwa Bujumbura. Aha narimvuze ngo ni kubera iki mu Gisagara mu mugwa mukuru ariho soko ry'amabi yose. Aha mwogira itohoza mwosanga aha mu Gisagara abataramanuka wosanga ari bake. Kubera iki? Umwe wese yaje afise mu mutwe kuja guhiga itunga Bujumbura, yaje afise mu mutwe ivyo. Ari umuboyi, ari umuyaya, ari umushoferi, ari umukokayi, ari umukarani, bose bamanutse baje kurondera itunga. Baca barahagundanira ryatunga, abenshi bararibura, baribuze baca batumutwe. Bamanutse barondera itunga. Nico gituma bavango kapitale haba abakapitaliste, kandi umwe wese yibako. Aha rero mu minsi heze murazi yuko urumva bije yarabavote iriribwa Bujumbura. Abantu bose, abarundi bose, ubutariye wigega ca leta yitwa Nyarucari. Ubutariye muze murabe urasanga n'uwikorera ivyiwe umubaje yarize, uwikorera ivyiwe yarize, umubajije uti gute ibikorwa bigenda neza, ngo yandashomye kandi yikorera ivyiwe. Kubera iki? Utariye mu kiya ca leta umenga ntacuriye, kandi abantu ntavyo bari bazi yuko bose baryigiye ca leta. Umuboyi ahembwa nande? Ahembwa n'umukozi wa leta. Umuyaya ahembwa n'umukozi wa leta. Umukarani yikorerera umukozi wa leta yagiye gusuma akamuhemba. Amuhemba yakuye he? Mu kigega ca leta.
umushoferi arindiriye kunguruza nde uvuye gukora muri leta, umuhaye amahera ukuye he mu kigega ca leta. Umunyezamu twese urumva twamanutse tugiye kurondera ikigega ca leta. Mbega iyo leta nayo amahera iduha iyakura, umuntu yatariye ikigega ca leta yitwa nyarucari. Muze murabe n'abadandaza kugira yemere ko ari umudandaza aronka isoko ya leta. Ataroze isoko ya leta ntiyumva yuko yatunze. Mpaka isoko ya leta, mpaka isoko ya leta. None iyo leta nayo amahera yakura, yakura. Ico kibazo reka mwe muri ndongozi mutereza ucishura leta amahera yakura he ayo iha abantu bose. Uzosanga mu gisagara ubu nyene dushake tuduge tugende muri komine Tangara, umufuko w'amakara ugurwa ngaha muri komine Tangara, aha mu gisagara ugurwa ngaha. None ko yawuraguye Tangara kubera ikacagwiza na gatatu ibeye. Urumva umuntu abuze mu kigega ca leta acavuga ati nanje nzorya abene gihugu, nzobarya. Urubuze muri leta avuga ati nzobarya nanje, igitoki nzogera ndakigura 3,000 nce ndakigurisha 15,000, akigurisha kuri nde? Ku mukozi wa leta. Nuvuga cyakigega kizomushikira mu bundi buryo. Mugabo wa mwene gihugu yarima, yoho kabaye. Mu minsi heze muribuka aho umugabo yazinduka afise inkoni agiye ku isoko gushora inka atazi ingene yorowe. Inka kayigurisha 600, agaca umwe yayorora 400, nawe akarya 200. Urumva umuntu ari yicariye kwirigara yibereye kuri henekene akarindira uri ko araruhabira ivyuya kugira ngo amurye, kugira amurye. None tuzotera imbere gute igihe mu producteur manger par umuntu yicaye kwirigara? Aho rero niho tuza turumvira ibintu amakosa dufise. Turi mu mbona kazoza 2040. Je naragiye ngoma ndabiyo ndiko ndaca ahantu. Umunsi umwe navuze nti jewe ico mbona izi nzu zose mbona ngaha tuzozimanyagura twubake inzu zijanye n'2060. None aha turiko turakora twisunga. Je nimumbwire abantu muba mwitenga, je mbwira imbona kazoza iyo mwitenga mu 2060. Muraha ababa mwitenga mbwira imbona kazoza mwitenga y'2060. Ndabwira imbona kazoza ya abantu bazokwiba mu Kamenge mu Kinama muri centre ville bose baca biruka mwitenga, umupolisi akabakurikira fye bikaca vyanga kubera nta modoka izobironka hica. Muzo ambona kazoza mwitenga mu 2060 nakajagari gusa. Aba bandi bose abicanye muzo basanga hajya mwitenga. Muravyemeye? Muravyemeye? Nene kuki muri ko murabigira mubona iyo mbona kazoza? Imbona kazoza mwitenga nta matara azoba ariyo nta n'amazi. Kubera iki? None amazi yogenda ahantu hatarutonde, nta barabara. None bazocisha he? Amatara azoca he? Amazi azoca he? Murumva imbona kazoza muri ko murabona iyo mwitenga? Kari nkaho ga nk'ivyo mwasaba mutahora mubibona. Erega n'utunyene duto twaje kubabwira. Udutuma tudashika. Nababwiye icambere dukura ikinogo hagati y'abatware n'abatwagwa. Tugende twegere abene gihugu. Tube turavyiga ubunyene. Abantu buca mutora. Mwumve ko musitanteri atari wa wundi musitanteri yahora. Musitanteri wewe uno musi bakazoguha ikomine wewe muri 2025. Ukazogira ujya mugenzi ufise uno musi. Kwa heri mbona kazoza he tuzoyishikira. Buramatari wewe ufise intara uno musi. Udahinduye ingendo uno musi akazoguha intara mu 2025. Ndakubwije ukuri iyo ntara izoba iyanyuma. Kubera iki? Twataye kubigisha bije programme. Uzona na bije programme baya nkamwe bayi murakora iyo exercice. Kuko ubu umuntu wese w'indongoza ategeza kumva ati mbega abene gihugu bandindiriye kwiki. Ugacu planifya ingene ubakorera ico bakurindiriyeko. No kuvuga yuko ubushikiranganje butavyara
bwarapfuye iyi bije porogaramu turabigisha nimuyumve nk'ubu bije ya 2025 2026 mwategeza kuba mwayihejeje none ko ari ibikorwa mukorera bene gihugu bandindiriye kwiki hanyuma mukabipanga aba bavuga ngo baje kugundanira Bujumbura mwumvise ko bije zoba yidugi muzorya iyi Bujumbura ntimuzorya hariya muri Butanyerera ntimuzorya aba basaba ngo ndamanutse bango bagiye guhiga iyo amahera ari mu kigega uzosanga hari ibuhumuza ayabo yibereye hariya nyene tube turiga rero ingene turinganiza ibikorwa vy'abene gihugu no munsi abanyamigambwe kubera iki navuze ntabanyamigambwe baze muri ibiganiro nasanze dukina politike nabi kandi abanyamigambwe baritega imitego batabizi nitwe twiyima amajwi abanyamigambwe nitwe twiyima amajwi reka ndabereke umugambwe uri ku butegetsi ubunyene abagumya bangabirirwa iwabo ngo twari twemereye ko tuzobaha amazi ngo none amazi yarashitse je mbwira ingene woshaka gutanga amazi ku mitumba yose mu kiringo c'imyaka itarenga 5 imitumba yose yoronka amazi bije bayikuye he uba bagize demagogi mugufise programme musanzwe ubu turafise imbona kazoza y'abarundi twese imigambwe yikompri twese abarundi hari imbona kazoza iyo rero uri uragira ijya programme yawe uraba strategy y'ingene ushika kuri yambona kazoza ningoga kandi neza nivyo rero wewe ucu present abene gihugu akavuga sha uwo ni waciye mu nzira hagufi niwe dukurikira uwaciye kure kuko hari umwe ashaka kuvuga ati je nzoshira imbere ugwaruka kugira rutera imbere undi akavuga ati oya ibidukikije ubinegrije kwa heri umwe wese aratora teme yiwe avuga ati jewe iki nico mbona kizotuma dutera imbere mugabo so kuvuga ko buvuye muri yambona kazoza la politique des États-Unis nizokwamaho genda murabe politique nta editorial murumva kuri Voix de l'Amérique ngo refléter la politique des États-Unis si politique de république si politique des démocrates ni politique des États-Unis nuvuga turafise imbona kazoza imigambwe hageze ko mugira programme muba muri ko murabona iyo muja rero nk'ubu bacakubwira ngurumva ngo twavuze ngo amazi ngo ku mitumba ngo none ngo arashika aho wavuze uti kuri ya programme y'amazi ku mitumba yose y'Uburundi tugeze ku mitumba ingahe ubu imaze kuronka amazi hasigaye ingahe hamwe uri kurababwira uvuga uti nimugire espoir basha mwebwe mugira mushikirwe amatara niko kuko kavuga tumaze kwakiriza amasantra ngahe hasigaye angahe nuvuga ashobora guproject ugacubibona mugabo twita umutego ngo uno munsi abantu bose bateza ko bari mu nzu z'ababati n'isima bateza ko bafise amazi n'amatara amabara barategerezwa kuba hari mu munsi umwe cyane mumbwira igihugu muri Corée du Sud nibo ba mbere mvuga ko banyarutse cyane bagize imbona kazoza muri 1970 bamaze kuyikora baca baratangura baja ku kivi mugabo babanje kuba discipline bagabo hose niyo ntango ya vyose kuko uri discipline urumva muravyondona vyose bikabiheze hanyuma muri 1985 baca basanga igisagara ca Seoul cabaye igisagara giteye imbere hacabera les Jeux Olympiques murumva yuko abo banyarutse none aha twebwe muri Kenza Bujumbura yoshaka kwakira Jeux Olympiques abo baranyarutse 1970 1985 iyo uri kurakora igikorwa ugira programme nico gituma bavuga ngo programme politique tukora gute tugenda gute mugabo ucibire mvorota wewe nyene abene gihugu ngo yamaze sinayabahaye rahejeje kuvyonona eporuta warayatanze cyari ahantu nabonye je ntari nzi ko amazi azohashika kwe aha muri commune Rugazi hari ya munsi y'ikibuye hajyana je nawe no kumenga amazi gazohashike bizogora mugaza nzabona amazi yarabashikiriye sanga ni menshi cyane ncavuga nti ngaha rero imvukira murashobora guca muraba ingene mwogira amatangi hakabura utangi runini rugaburira itangi ryo kururiya mutumba no kuriya mutumba no kururiya mutumba hanyuma ayo matangi amaze kuzura ni reserve nini cyane mugaragara ndababwira kuri komporotema yacu nzi izo tangi ugize zitanu zizokuzura ryari
kuko bajya bafise bacagwa bayavoma bayasesa muko babwiye uti kuva ubu tuzohora twugara amazi 12 kugira ngo tuzuza ari amatangi sha bakapfa kwemereye kubera iki ya indiscipline reka ndabaza akantu gatoyi cyane turiko turavuga ama industry turiko tuvuga amahinguriro iminsi yose ikibazo kiza imbere umuyaga nkuba sivyo twese tuvuga ngo none ko atamuyaga nkuba dufise tuzogira amahinguriro gute twobwira abarundi tuti tugira tutwara umuyaga nkuba ibice 40% tuyajane mu mahinguriro kugira amahinguriro azana amahera duce twubaka izindi ngomero z'umuyaga nkuba muze muronke muzorindira imyaka gusa itarenga 3 twabatwaye 40%. Aha mwovyemera nico rero cyitwa iterambere. Urashobora kuvuga uti je ndemeye kuja mu kizime uwo muyaga nkuba niba ujane mu mahinguriro y'ubutare hanyuma ubwo butare tuzobushora duca turonka amahera yo kuca twubaka ingomero nyinshi hanyuma amatara azocaza purudobo mugabo utumvira ivyo umwe wese avuga ngo jewe nironkeye amatari wanje ngo birakwiye n'utuntu mwe n'utwoga ubona ni dutoyi je ndababwiye ubu mwoza mwumva umushikiranganje w'amahinguriro azananye n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu bakavuga bati ubu rero twafashe ingingo yuko kugira ngo dutere imbere vyihuta dusanze gutera imbere ari amahinguriro dutegeza gukora kugira ubwa mbere atanje akazi twongere duhingure itunga kama Imana yaduhaye tuyishore hanze. None rero kubera ivyo umuyaga nkuba mwitege tugadutware 40% uje mu mahinguriro kugira ngo Uburundi bwisununure hanyuma umuyaga nkuba mu myaka nk'itatu 4 tuzoba twawubahaye ahubwo mufise mwishi bahungu ntivyoroshe ndibuka ingene abasendikaliste nabagirishije inama hanyuma kuri rya politique salariale équitable ntishaka muyinyigisheje ntayonzi hanyuma barayinsigurira ntinuko imeze igihe mwabitegura ntiyaba je nari ndahari ntije suku nari kubigira kuko nabajije ikibazo none iyi myaka 9 muvuga ni yiki ngo imyaka 9 ngurumva ngo twarabonye yuko koko byari ikintu ubu nza ndirengagiza cyane ico bita leta je mvuga nti ubutegetsi bw'igihugu cyane uburongozi bw'igihugu ati twabonye batoronka amahera kwiye yo kuregirariza bati hanyuma duca tubona ko mu myaka 9 vyo yabikwiye ndababaza nti banza mubishirire ngaha tubisome tubibone cyane ndababwira Yesu ko nari kubigira mwe ntimuvuze ko ubufise umushahara mutoyi azoduga gushikira ubufise munini ndabaha akarorero ni ubufise umushahara mutoyi no umuntu ari hajya kuri rompwe ya Novotel ubufise akisununure gatoyi ageze mu Kamenge objectif ni Muramvya ubufise umushahara munini ageze Bugarama mugabo twese turiko tuje Muramvya cyane ndababwira nti nari guhamagara abizi ibiharuro vyinshi nkababwira nti ngirira course de vitesse kugira ngo uwakiri kuri rompwe kuri Novotel azashikire rimwe n'uri Bugarama bashikire rimwe Muramvya uwi Bugarama azogenda kuri vitesse ingana gute uwo kuri Novotel agende kuri vitesse ingana gute no kuvuga yuko ncavuga nti uri kuri Novotel bamwongera kanini uri Bugarama gatoyi kugira ngo bose bagende bazashikire rimwe imuramvya ucumenya ni ryari bazoshika mugabo ndakubwije ukuri ivyo biharo ntavyo bigeze bakora kubera iki iyo uri indongozi utegerezwa kwiyumvira inyishuha abene gihugu w'indongozi ubona fata uwo mwanya urezone wige uti je ntotorwa muti gute bikunaniye vaho hazo uwundi muri bajya bene gihugu hari uwundi abishoboye mugabo kubera uburongozi ari kurondera ikija munda
n'ivyo udashoboye uremera ukavyitenga kandi atavyo ushoboye. Turigwa turavuga ikibazo kijanye n'abaretraite. Amaraporo yose banzaniye ngasanga nta cigwa na kimwe bigeze bakora. Ndababwira ingene bigenda. Genda murajya ama institution ya sécurité sociale. Murabe muti mbega twinjiza amahera angana iki ku kwezi. No kuvuga amahera bashize muri placement yinjiza ngahe ku mwaka kwaraya kugabura 12 ku kwezi nangahe. Amahera amazuba pangishije yinjiza amahera ngahe ku kwezi. Cotisation z'abakozi active bakotiza ngahe ku kwezi. Ntayo yose mwaze muyateranye. Muhejeje kuyateranya muce muvuga muti abaretraite hamwe umuntu yobahemba nkuko bahembwa bakiri ku kazi masse salariale ingana gute, ni bangahe, umwe wese yahembwa ngahe, umwe wese ukwiwe yahembwa ngahe, no kuvuga ku kwezi two bahemba ngahe. Hanyuma duce tuba tuti frais de fonctionnement yizo institution nangahe ku kwezi, ndumva les dépenses. Hanyuma duce tugira difference, duhejeje kugira iyo difference no vuga duca tumenya mbega inzego za leta nazo ikigega ca leta kizoca gitanga iki comme subvention pour réussir la politique. Muguno musi mushobora kuja kubwira ministre wa finance ngo ikigega ca leta kizotanga iki tutabonye ayo babura, tubanza kubona ayo babura. Hanyuma ndabibabwiye bacambwira ngo kweri iyo approche twe ntayo twagize. None ko muri ndongozi mwari murihe uri ndongozi utegereza kuba clairvoyant ukamenya yuko uno munsi ni waba uri ministre wa justice ndakubajije nti mbwira wa prisonnier office hazorekugwa bangahe, abahejeje igihano ni bangahe ku munsi ububizi, kuko urakeneye ko bajya prisonnier bataha baje gukora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu. Mugabo urashobora gutaha utazi situation. Abasoda n'abapolisi nibo mu gitondo bama batanga situation ni gute kugira bamenye planification baca bagira. Mugura indongozi ikintu ca mbere, indongozi uguma wiyumvira umuti w'ibibazo vya bene gihugu, uguma wiyumvira. Mugabo uzurabe hariho benshi baguma bavuga ngo umukuru w'igihugu natwiyumvirire atubwiye, uza wumva ngo je sindaronka intumbero, indongozi ntuze. Umuntu wabona w'incabwenge dogiteri ngo sindaronka intumbero, nagira ngo intumbero uyihabwa ari uko watanze situation, kuko umurongozi wo hejuru aguha intumbero sur base de la situation objective na stratégie. Wewe nyene wize techniquement uti kuri iyi scenario strategy ni iki nuku. Hari kintu sinzi ko murabiraba abantu bize muri système anglophone nabize muri système francophone mumaze kubona basa ntibasa. Je nagiye naco nyene ndakirondera igituma na colonisation y'abongereza na colonisation y'abafaransa ntibisa, n'iy'ababirigi ntibisa. Hari habigisha yuko ubuzima bwawe warize buhagaze ku kigega ca leta, n'abandi bigisha gukora. Muze murabe bamwe bagira systeme ntuzeye horizontal, abandi ni systeme vertical. Abantu bavuga ngo sindaronka intumbero, umva ingene bimeze. Jewe ndandikiye ikete ubushikiranganje rishikiye muri secretariat, umushikiranganje adashize kwa kantu no kuvuga yuko deje ntazopfa koze ikintu na kimwe. Uwo mushikiranganje yagiye muri mission imara 7, no kuvuga muzorindira umushikiranganje mpakagaruke nawe wa mwene gihugu ibintu byo biriko birapfa ngo rindiriye ko umushikiranganje azoza aguha intumbero. Aho rero arashitse ko kaka annotation guteka umutwe arondera muri babakoseye. Ivyo byose umwe wese yitahiye saa 9 ashitse muhira. Mugabo ministre yaguhaye kaka annotation ejo mu gatondo ufise amadosiye 30 ugacushika saa 3
saa tatu igeze ugaca utelefonana na mugenzi wawe ngo duhurire hehe kunywa icyayi nturanasoma. Urumva directeur ntarashikirwa, ugasaba ukwezi kuraminutse neza n'umushefu wa service specialisée kuri iyo sujet iryo keta atararibona ngo ndendereye intumbero. Tuzotera imbere gute? Normalement hajya muri secretariat bacamenya ngo ujeje iki kibazo ni naka gacakora, ministre akazabona note nziza cyane imwereka ingene bimeze situation n'ivyo kogwa. Ministre agacavuga ati aha rero dufashe ingingo iyi mu minsi itarenga 2 umwene gihugu abarose inyishu. Mugabo hajya mwibaza ko kubera iki abantu batinya digitalization? No kubera psychologiquement twumva ko tutazobishobora, no kuvuga tugira twiyambura gahuzu. None wewe uzokwemera ko iyo nkari uyibaga cyari zobagwa n'uwundi? Abafonctionnaire hajya uvuze digitalization ububazi buyimbugita. Rero hariho n'abatazi gufyonda n'imashini, abati hapene ukwiga no gufyonda imashini. Je kweri nta shuri nagiyemo ryo kwiga gukoresha imashini. Nagize ico bita learning by doing. Kandi nagira ndababwire rero izi esheke mubone zituma dutumwanya turiko turigishanya, mumenye ko ari esheke igihugu cagize. Uno munsi nitwemere kwiga intambara turiko turayigwana, apprendre la guerre à la feza. Nitwaba turiko tuvuga tuti ubu dutegeza kugira development, nta reference dufise y'umuntu yatweretse ingene bagenda mu iterambere. Je ndibuka muri za 2021 2022 hariho abantu baravuga ngo le président de la République ngo ariko adushira kuri rythme auquel nous ne sommes pas habitués. Abo ntababivuze mwumva n'aba partenaire d'ailleurs wa Banque Mondiale ndibuka ico gihe muri ya mini table ronde niwe yabivuze ngo je vais le mettre ngo dans un dynamique auquel nous ne sommes pas habitués. Ndiko ndababwira ngo tugire ntuze plan d'action conjoint, no kuvuga twe turavuga ibizokorwa muri domaine, umwe wese agacavuga icyo azokora. Je nzozana amaheraya, nanje nzozana ya, naye nzozana ya. Tugiye gukora iki? Responsable kubikora ninde? Evaluation. Iterambere mwoza mu barajyaje. Ndiko ndababwira nk'indongozi ejo buca ari mwebwe mu planifier pour le peuple. Mubaze abashikiranganje twari kumwe igihe duhejeje kuvota budget muri gouvernement 2024 2025 na cenda batwenga duhejeje kubera iki? Je nabwiye iyi budget PTB yatanimwe mbonye izozana n'ifaranga rimwe. Mbwira iterambere rizoza gute mu gihe tuvose budget yose ari budget de dépense? Ntitwigere tuva PTB izozana amahera ntitwigere tuyikora. Ico gihugu kizotera imbere gute gitungwa n'amakori n'amataxi? Jamais. Il faut produire. Je ndababwire mu muryango wawe ukazoba udafise ikintu ushora ntuzofutera imbere. N'igihugu nukunyene kidafise ico gishora ntigizopfa gitera imbere. Ico tucumve neza. Aha mwese ntimuri ndongozi, ntimutunzwe n'igihe cya leta. Nimuyumvire igihe we uratungwa n'ibivuye muri production yawe. Igikori ni tagisi n'umuproducteur yigira ku isoko gushora, si mwebwe ngo nace ndatanga ipere ntuze amahera ava mu gihe cya leta tugacuba ngo watanze kori kweri ngo urumva bakuye ko ipere na jewe nako ngo ndi contribuable ngo watanze kori mu gihe cya leta. Leta yaguhaye amahera ucukura ko makeyi ucusubiza mu kigega, leta igacandika ngo rosete y'amajahe. Wewe uri umudandaza watsindiye isoko, kubera watsindira isoko runini ugaca utanga ikori rinini, bagacavuga ngo muhikidari niwe wa mbere yatanze ikori ngo contribuable obera agushimira. Niyihe croissance wagize? Tuvugishije ukuri, tuvugishije ukuri ko dushaka gutera imbere, dushaka kuva aho turi tuja ahandi. Imaginez-vous. Regarde, n'utu tuntu duto reka nkwereke nk'ubu umuntu yoca yumvira yuko nka directeur general
wa agriculture adashobora guproduce iri produit koma urazi kugira abakozi ukabura abakoresha nta kintu kibabaje nkavyo. Uwo mwaka abene gihugu mu Burundi bararima bikomeye cyane, abenshi barima mbere kugira barime ibiraya. Mu 2021 jewe nafashe umunsi wose nirirwa muri izabu ndiko ndababwira iyo mbona kazoza, ndababwire mu minsi zazijya nyovu zose bazozikuraho barime, kandi benshi muri z'intara za Mugamba bazorima ibiraya. None rero twige strategy ingene tuzoba dufise imbuto nyinshi muri izabu. Niriwe uwo munsi je avyibuka umunsi wose ndabigisha, ndababwira nti dutere intege abikorera ivyabo. Wewe izabu aya matongo abafise amahera kugira amasere bagira amasere muri aya matongo, uba commande wewe wiyokipe yo gukora vitroplan muri laboratoire, hanyuma ucubaha mu masere barime baronke amaminiti berkire, hanyuma bonyene ubankadre bace barima ayo maminiti berkire baronka amasushi, hanyuma ucusubira ubankadre ayo masushi nyene nayo avemo prebase, hanyuzo prebase zica zihabwa abene gihugu. Kubera iki? Je prévoyais même yuko azotera igihe abene gihugu bakarima ama prebase kugira bimbure cyane turonke umusesekara dushora hanze. Nabivuze muri 2020 ndabereka yuko hazoba barimye benshi dutegereza kwitegura izabu. Ndamubwira nti wewe menya ko uzokwiyokipa laboratoire gusa, turondera aba privé kugira ngo production y'imbuto ibe nini. Muno mwaka genda murabe izabu yabuze imbuto ikwiza abarimi. Pourtant nabivuze ryari terekana iki indongozi we wahembwe umenga ari allez pas de problème. None wumva nk'ubu iyo ministeri ikora tugaca twimbura mu Burundi nk'itoni nk'ibihumbi nk'amajana 3 by'ibiraya, mu Burundi tukaba dukeneye itoni nk'ibihumbi 150. Nuvuga itoni ibihumbi 150 dushoye hanze ya mahera mva makungu arinjiye. U Burundi ubwo nyene ni croissance. Mwumvise yuko muri ministère agriculture PTBA yabo bimbuye amahera importation bagiye kurima nuko bigenda. Uno munsi ugiye muri ministère ya commerce uti directeur general wa commerce jenyereka wewe ingene uriko ruganiza commerce intérieur, ntanazi n'abadandaza afise ingene bangana havyazi. None wewe bakomanda wahe utazi n'inteko za ukomanda yase ndiko ndabesha. Uburongozi uriga je nakubesha nta hantu ntamwe je ndakora simbanze kwiga ivyaho. Jewe nigihe n'aba chef d'état major logistique hajya mu gisoda narondeye umuntu yamenyera ibintu vya gestion logistique nyigisha je simbona iyo bija no hava ndavyonona. Niwe munsi ndaza akantu ka mbere nanose ikintu citwa gistata, ibintu vyitwa FIFO, first in first out. Ivyo navyize ico gihe gistata no kuvuga yuko utegerezwa kumenya uti indya z'abasoda ndavye statistique zizoba ziheze iki gihe, kuko ntushobora kugurira rimwe ibiharage bizava bikuborana ukavuga uti deraido vibi harage nigari igera ameza ya nukuvuga hasigaye ameza 2 nzoca mbadagira apere kugira ngo baze bafurunise bya bindi bihere bisaga bishasha byashitse. Mugabo no munsi uzubona ngo iri jase warihe wewe warasamaye bije y'umwaka irahera ukacuza ngo no munsi ngurumva muke twari gukora mu mwaka uheze ngo ariko ngo vyarango harabaye ngo amakontreta ngo none ngo twagomba ngo mudugire exception. Nta exception cubi planifia muri uwo mwaka, wewe ntaco wakoze mu mwaka uheze uri zero. Uburongozi nubwo nyene uri ndongozi ntiwigera uharura amasaha, kora ibikogwa ugende wicare wikonsantre. Hari umuntu acakubwira ngo je ngo kuri table imbere yanje muri signature nta nakimwe mfise ngo donke ndashobora kucaja kwitembera, uti nta gikogwa ufise uri kuragira analyse yingera utora umuti w'ibibazo by'abene gihugu. Wemvantori ibibazo bafise ucuja kugira ama recherche, ere gucuja kugira recherche